Ikibazo ca nyuma kuri jewe wewe nibaza kuza kusigaranya iki? Urafise inda. Message ya nyuma yo mu ex wawe ivuga gute? Ikibazo cya kabiri kivuga giti umunsi womfatana ubundi mukobwa wongiriye. Amafaranga ya nyuma menshi wahawe n'umuhungu yaranga umuhungu yaguhaye yarinde ukuyemo jewe niko ntitwari tukuzi byo byaje kufatisha ni kiki kimaze kugutangaza muri relation yacu ndabona ubuhonda ndabona Hola my people ndabaramukije muri y'Imana mwiriwe bwakeye bivanye na musamburabiye ko kino kiganiro Norasque Ntare Ntare gatandatu solution man IMANA of academic creation to the solution couple we are fearless generation ubwoko butajugumira budatinya butagira ubwoba niko twitwa ariko kandi nari kumbe kuvuga amazina kwamenye ndumenyesha makuru hari haciye kirekire nenda bikumbuye ariko kandi mu bubavu bwanje ndi kumwe ni baby presente bakunzi bacu. Okay, sali ni Fanny Lavine oya ni IMANA vaccine kuva muri solution couple cyane nje naenda bakuwe urabere wantre. Thank you. Bavuze ngo wendo wega konsomo. Jagwe. Ngo jina mu ipatari. Ni ipatari wambaye bamayibona. Noir barayizi. Ubu kutambaye noir. Numunsi ngira ni head. So niko yemeze gitumye dukora ino video sinzi yuko ari video isanzwe ariko nibaze yuko ari deba. Benshi mwagima duha amayide ingene twabikora kuri channel yacu ya Solution Couple ariko kandi tugira ko tubashimira umunsi umwe twuguriye channel abantu igihumbi baraye bifatikanije natwe muradukunda. Thank you so much. Natwe turabakunda. Nibaze ko muzobandanya kudushikikira ariko kandi mwabandanije muduha amayide muti tukivuza ko moza murakora ibi nibi ama prank amaki nyibutsa kama n'ibindi barabagira ama departandukanye n'ibindi byinshi mwashatse ko tuza turakora ama prank kandi tubasabye ari benshi. Okay, ariko niko bimeze ibindi navyo bagiye icyongereza si cyinshi ariko gitumye umfata ino video canke twifata haravuzwe ibintu byinshi kuva ngaho inyuma haravugwa ibintu byinshi amani twisigura siko tutavyumvise hari byo twumvise n'ibyo tutumvise ariko kuvyo nagerageje kumva nico gituma namubwiye n'umuntu ntireka ndagupresenta yuko umusheri wanje reka kufsina ngo dufate video tugerageze kwisigura canke tugerageze kubwira abakunzi bacu kuri byinshi bivuga gutanga ukuri kuri byinshi bivuga. So ibyavuze ikintu cyambere cyavuzwe harivuzwe yuko Norasque na Fanny Lavine bakundana ivyo ndahera kuri kw'Imana ibyo n'ukuri nta bubeshi burimwo simbeshegwa sinafashwe no ku nguvu hari umuntu nabonye ariko aravuga ngo nafashwe ku nguvu ya no kuri sinafashwe ku nguvu naramudiraze naramureheje naramusengeye yumva imigambi ni sawa aravuga ati jewe numva ko wewe ari fresh mu bantu bikumbi bariko baramurondera aravuga ati wewe uri umukonesere reka we ntoncika ntabana nje ndafata umwana niko yemeze rero urumva sivyo kumbeshera n'ivyo turakundana ariko nagomba kubabwira ijya video mwabonye ya proposal ntabwo yari filme ngo ni Samantha namvise abantu bagira ku mamita atandukanye ngo yari Samantha ntibwo yari Samantha ijya ari proposal yari surprise re napanze nibaze yuko mwabonye ngene byagenze kindi tatumiye abo ntatumiye najo utari wabwiye wambeshe utambwiye dusabye genda besha ndi n'umukozi w'Imana ariko tabatumiye si bon urubanza rwari rutoyi nene nateguye kuruje mu bantu 10 canke 15 urumva nyene bakunzi baherera mu mubindi kandi sinashaka kubimenya abantu benshi kumbura sinsange babikubwiye bice bipfa niko byagenze aha mikindi naco bagerageje kumvuga ko baravuze ko ndera unyuzi ako kantu karunyuzi nakumvise ariko kandi ndashimiye wakampaye ni mu brother wanje ari muri Amerika turatuvugana banashima yitwa Chimamanda arimo mu bantu nsengera kandi nzi ku munsi umwe bazohinduka bagakorera Imana by'ukuri rero Chimamanda wherever you are urabizi ko ndagukunda ariko kandi ukazina nagashimye nibaze ko banyisera unyuzi yuko kubera ko ndi muto apana ko nonze sinonze jewe ndi muto ariko konda no kuba muto umuntu yoba yigeze ko mbona jewe mbyibushe adoze urutoki commentaire sinigeze mzibuha ndi muto kandi twe abantu babashinwa tuba turi bato baratoze
twe turabashimiye. Hama ikindi bavuze ko ni iki, baravuze yuko kandi ngo nariye amafaranga kumbure ngo nagutse costume amafaranga nivye ngo umuntu wo muri Oman. Nukuri ivyo n'ububeshi, ngira ko nshimira abantu bari muri Oman na Arabia Saudite. Yambu cyane ndabakunda cyane. Turabakunda kandi turanabasengera mu rohegwe, turabizi yuko kuba ahantu atari muhira biragoye. Nico gituma ntokubahuka mfise umutima ndi umuntu akomeye neza sino kubahuka. Kurya amafaranga y'umuntu yaruhiye, nzi ko afise umuryango, nzi n'abana biwe, nzi ako hari igihe bacora ntuyarya. Barabacora none yagucoreye wayagereka pana kumubesha ngo uzomutwara n'umutwara. Umuntu yoba yaravuze yuko namubeshe ngo nzomutwara amasinda mutwara akampa amafaranga yarambesheye, ariko kandi n'umuntu yavuze ngo televiziyo ya 300 ntayibaho n'ukuri mwese murabitahura ko ivyo ibintu ari ububeshi. Ariko Sisi niwe yagerageje kubivuga, ahari hose ndamusengera kandi Imana mumpezagirire. Twumve ibindi bagiye baramvuga ko nibiki, nibaze yuko ari ivyo ku bintu byinshi bavuze ko baravuze ko ngomba kurongorwa na Fanny. Nivyo ngaha turiko turakura ari kwa Fanny, ariko je Fanny ntiyondongora gatekaho kandi je ndi umuntu w'umugabo nta kuntu nakumuyondongora ho yondongozi iki ho tuvanga ndongora nivyo baho kandi ntiyamfashe no kunguvu. Ari n'ikindi ngaransomvye imyaka ntibibaho jewe nta sinyaga Ese kuyivuga ntihagera ariko we nzi ko cyo kibazo nza gutangura gukubaza cy'imyaka mfise nje wendo umuntu nati cy'imyaka nshaka ndayivugire kuri TV ndi umuntu nati urayifise ça c'est 33 ans. Okay. Urashaje. Waruzi ngo ni bwabwana. Mwe ngo umuntu atimosha ibintu bimeze gute. So nuko ibindi bagerageje kuvuga ngo twagize état civil cyangwa twagize dot. Ivyo muri ivyo nta kimwe kirabaho. Ko mbere mu bamwe arabonye amafoto twariko turasupportinga petit sœur wuyu yaragize dot uyu niwe yari yabaye mahane wiwe. Rero acegera état civil samedi jogira mariage rero ntibabahinde twe na mariage twogira hama ngo tubibabwire kumbure mudushigikire ariko nabajye abantu bariko barabaterereza ngo bagire ma groupe ya Watsap ngo gushikira Norasque ngo gushikira Fanny mariage nimero zacu nizijya nyene uzishaka ino ngaha ku ma video ziba ziriko ntibaguhende ngo dushigikire twege turondera kumva kudushigikira uraturondera pana kuguhenda ibindi bavuze n'ibindi ibindi nivyo bakuvuze ko inzira ya bose ibisigura ibyo bakuvuze hari ikindi bavuze nabyo nibuka kuko sinanavyumviriza ego yambu cyane numbwe mvugiye ishura wevyo bakuvuze ko nawe nuvuge ibisigura ibyo bamvuze ko mbegaje nibuka icyayi ega je ntabyo numviriza ibyo bamvuga ko ni byinshi hariho ibyo numvise n'ibyo ntumvise kuko byinshi je nababimbwira ngo bavuze kuno ariko ikintu cyambere cyo navuga ko ni ikintu bavuze ngo jewe ngo ndaharara ngo ndafata bandugu bapenzi jewe ni ryambere mu myaka mumbonye ngaha muri industry jewe ndaba presence nanditse ngo n'umushiro wanje vya vrai atari filme ni ryambere si ryambere oya bipu ajya amafoto twabona amafoto wone wabizi uko akazi kazi nako kari kateye ubwoba karakazi amafoto mwabona karakazi uretse yuko naho ko batarakazi sinopibia amafoto nka kuriya ku muntu afite umudamu wiwe doze mabigera afite umudamu wiwe rero kuvuga ngo ndaharara yaba kuva kuri bande na bande bavuga ngo narahinaka naraharana namba ari foto y'umuntu no narapiblie cyangwa naranditse ko n'amajambo ya gute na gute karakazi yari filme ya filme nubu unyi umuri Samantha turiko tukina nawe kandi wowe ibiri khayere ndavyandika byiwawe nico gituma rero abantu hariho nundi muntu nabonye yagize commentaire cyane ngo Fanny Lavine ngo yasoze ngo ngo sike ngo yigira ngo itambo muziki mu Burundi gusa ni umuntu akunze baca bavuga ngo yasaze gusire urishira sone uri mama w'abana se utambo natari barihe Okay, ico indi baze ko twagera ico uvuga ngo ndaharara je simparara nari maze imyaka hafi 6 cyangwa 6 irarenga ntagiye mu rukundo rero naja mu rukundo ndi muri filme akina filme ndi mu mapenzi ya cinema ako ibiri vrai haraheze imyaka 6 irenga cyangwa hafi inarenga cyane ivyo bintu nabibayemo muri
ibiri vrai ya ego reko kuvuga ngo ndaharara sindi cyo mfatiye kuko jewe bandugu ndababwiza ukuri mie nikipenda napenda kama kiboko na bana bana jewe nkunze nkunda vya vrai kandi nanse nanka vya vrai rero ibintu byo kuvuga ngo ndaharara sinzi babikura jame ivyo bintu nibibaho simarara namba ubunyi mubona ndamukunda mupostinga kuri ya cyangwa kiniki buriye ko ari vya vrai atari filme n'inyuma ya Samantha na Samantha zohe munzo kuma mubibona kuri ya nyene abantu bafate ko ari ubwenge buke cyangwa iki ni plaisir yo wanje birangiye ragenda kunda nkunze ndabigaragaze kandi ndaguhevye nawe ndaguhevye mwebwe mwasha ndakumena ugo rutweshe okay ico zera kivuye ko ikindi naco abashoboye kuvuga nuko ngo nihakanye umwana jewe reka ndabatera inkuru ico cyaravuzwe ngo nari hakanye umwana none umugore yahakana umwana gute jena ndetse ndabyumva ntakunda abana banje sinabihakana jewe ndakunda abana termake ariko ndanakarira abana ndakarira abana cyane ariko ndanabakunda cyane rero byo uvuga ngo no kwihakana umwana ibyo byo ntibibaho nta mudamu yihakana abana namba hariho umudamu yoba abayeho atari kumwe n'umwana wiwe cyangwa atari kumwe n'abana biwe so kuvuga ngo aba yabihakanye ubuge nawe abayibuze ukagira ko kijya gise cyangwa ry'amezi 9 uba washize umwana mu nda yawe niba yuko atakintu nakimwe ukigereranya naco ufise umutima namba umwana wamuvyaye ukamuvyara akagira umwaka meza umwihakana gute okay ndana sabira abantu bafise abana batabareze babifuza Imana izo borohereze baronka abana babo kuko n'umutwaro abantu baba hari abadamu cyangwa abakobwa bafise ugasanga yaravye umwana nk'umuntu bamubyaranye akamumwaka amakaba hafise ico gikomere cyo kwifuza umwana wiwe none umwana wawe uzomutanga imodoka nayo wayikuye okay none mvugira ibyo bamvuze iby'imodoka nabyo barambishijewe no kukwimana nta muntu yanguriye imodoka izina ry'Imana nta muntu yanguriye umuduka uretse ko amafaranga nuba narayegeranije muri filme cyangwa akaba nk'undi muntu yanshoreye tora nk'ibihumbi 100 tora nk'ibihumbi 500 tora nk'ibihumbi ugasanga narayegeranije jewe ubwanje nkayigurira ariko Imana yo mu ijuru itanyegezwa n'ikintu na kimwe Imana itambuka Imana ibona n'igina mu mutima nta muntu n'umwe arigira avuga ngo akira ndakuguriye imodoka uzoyingurira nene batarayituma okay urumva ibyo bintu ntibirigira bibaho jame amabike bavuga babikuye binya bavuga abantu erega bashaka kuvuga niba sinzi yabivuze ati barayimutuma ibintu byo kuvuga amazina y'abantu si byiza none babatinya batinya abantu oya suku batinye ariko simbizi yarabivuze ati jewe bantu turi muri game sivyo numu narahira izina ry'Imana atinya Imana avuge Imana kandi kera yari ikaze Imana kera ubeje ngo ari ukuntu yace igira nk'isi kakumira basi nafate yuko ari muri yo situation avuge izina ry'Imana yuko nahantu naguriye irya modoka kwa hazi oya uretse simbizi hari umugenzi nari mfize nabwiye ati nshaka kugura imodoka nta muntu wondangira amenya amamodoka kuno aca avuga ati simbizi ngo turazinanye no mukubwirira kuno gusawa simbizi twavuga ico gihe aranyereka n'imodoka yari yereka ka space karaga sinibuka ubwoko bwa ariko nibuka ko yari yera je nta modoka yari ndigera ntunga sinayishima ndavuga ati okay sawa hama jiwe ndayigura numvise bihuriye nta muntu n'umwe arangura imodoka kandi ndakeneye yuko hazogira umuntu ampa gift y'imodoka kandi yewe kurinda kurondeza ahandi hantu none wowe ntazoba ari iwawe wazoba ari iwawe undi muntu avuga ati jewe ngo meta kwa gift y'imodoka nziza rero chamfo okay twagiye ikibazo hama ibindi ni bya ivyo bakuvuze we n'ubizi nzira ya bose ngo nzira ya bose mbega bari bashatse kuvuga iki ngira bashitse kuvuga kuri inzira ya bose terija mu isoko inzira ya bose tuzi ni Yesu ni wari inzira ya bose kandi yukuri n'ubugingo niyo nzira itazimize niyo nzira nandi namabaye inzira ya bose peut-être hariyo inzira bamwe na bamwe bagiye baramenyekaniramo kuko nababereye ikiraro I don't know aho na commentaire ariko ico bomenya cyo nuko jewe ibyo bintu ntacyo ndabiziko
Imana ishimwe kandi yuko uw'Imana yampaye mwa kijya gihe nyene yarazi byinshi bisumba ibyo abandi bantu bavuga. Okay. Ni mujama wanje, ni mugenzi wanje, ni mufrere wanje, ni umuki wanje, nibaza ko nta kintu na kimwe yoba yarumvise ngo kimuhungabanye kuko twawaruzi bisumba ibyo bazi. Ibyo bazi. Ndabivuga. Genda kabati. Nishira amavyonzi mvuga ibintu batazi. Reka tubihera nibaze ko twagerageje kwishura ku byo twibuka ariko kandi nanjye ndafise ibibazo ngomba kumubaza ariko kitumubona mfise agenda ngaha nanjye ndafise hano ibibazo abatazi uko nigeze kuba umunyamakuru narigeze gukora kuri Humuriza TV kwa Gasape nkaca ndamuramutsa cyane aho muri Jerusalem ndabaramukije Igitega urenda za kumubaza aha rero tubazanye ibibazo ntavyo petite ntabyo kubeshanya oya ndahiye mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swala swabiri uvuze iki mu kirundi Muhammad sio kafiri ico abantu bose barabize abantu bose okay rahire ibya vrai kutaza kumbesha yaje siza kubesha wewe nawe warahiye ndahira twumva indahiro yanyu ibe ego cyangwa oya je ndarahiye siza kubesha amen so reka ntabutrishe tangura umbaze wewe kibazo cya mbere ego kiyoite ku bafame wewe oya tangura umugabo okay kibazo je cya mbere kiravuga giti unkundiriye beti yangu ataka nje twakubaza tubaze dushaka okay ikintu cya mbere ndagukundira nuko usese muri wewe usimana muri wewe amen ya ikindi ndabanda gukundira nakivuze nuko kunda abana cyane ikindi cya gatatu nuko kandi wambaye je kiboko nagumye mvuga uguma wishirana n'ikirahere ikindi naco ni kubera ko uri umunyamwete kandi ufite umutima nyine nkunda umeze gute reka vuga no bati bakinyi waramaze kumfata ba uzi umutima utahura kandi ukomeye cyane uri fort ku buryo butangaje nivyo okay ndakubaza nanje okay kubera iki wakunda kwita kuva tumenyana ndakuzi wita solution man why solution man chambere solution ni solution hama kuva nkiri umwana kenshi barakunda kumpamagara abantu bashanye cyangwa batumvikana canke umuntu afise ibintu byamuzazaniye kugira ngo nshobore kubitatura ndondere solution rero nise solution kubera ko iyo umuntu duhuye kenshi nkunda kumwereka solution akarorero umunsi wa mbere twahura ufise ibibazo solution nakweretse yaciba ibayo niho naronkeye na platform yo gutangura kuvuga ati reka ndagukunda peti yangu rero nibaza yuko ari aho nico gituma nitwa solution man okay sawa ikindi kibazo cya kabiri kivaga giti umunsi womfatana ubundi mukobwa wongiriki umunsi womfatani baby mwanaduza ivyo ndazi gutavubahuka yego wongiriki ntavyo wokora none wongiriki ivyo ntavyo ndimva ukoze ko atavyo wokora wala sibizora wishe kugira ikibazo kikwega ntabwo utaresha yawongiriki ndafatanye baby birenze bon en fait twajizemo kumenga umuntu mukunda mufatanya undi mukobwa cyangwa mufatanya kiko wacumuye cyangwa wacugira iki kandi sindaguharusha ko kucubijya nino burago horondera ipe mega no gusengera cyangwa nkisengera kuko ushobora kuba wagiye kubera amakosa ushobora kuba wagiye ari kintu nagutumye ujayo n'abayimbarutse yukugira ubijemo nakusome centrale oya ntiharagera ndavuze ngo sinigana gusoma centrale ngo cyo kitwari sireba nzoyisoma umunsi mukuri yaje kurumva rero no ufata umwanya mu gusengera naje ubwanje nkisengera nkarabe ko impamvu atari jewe kuko ndaje ko yaba ari shitani yakurutse okay kozo chawo ibi niko nari nagize kwakubaza ukuntu wakiriye bakwitera inyunsi wabivuze kandi nabivuze ntambuke okay ni ryari byashitse turiko turaganira
ukaja muri mudu nk'iyo uri kurakina film donc nyene wowe muri wowe wamenga wibereye imbere ya kamera uri kukina film kandi turiko tuganira biri serious wegeze kuba uwo munsi wowe ndakubajije kubera ko abakinyi ba filime ntibamenyerwa hari igihe muba muriko muravugana akitwingira atakatwenga kumbe yamenyere bijya yatinga imbere ya kamera nawe usanga bihora bishika turiko turavugana turizeye ukaca uja muri mudu yo gukina tekugira umwanya uburahera cyangwa ndamubwira ibyo ashaka kuba nibande mumesha aya byo ntibigera biba bwishwe ntibiga bibaho vraiment sawa icyo kirafata n'ikindi mvuge koro okay ariko mwe mubajije byinshi ya niki gifata ni kimwe gifata sawa basi ntacyo genda mvuga agambeshe nishaka gatatu oya tukandira icyo kintu twasimbye yuko ivyari yonze none mbaza ukibaza iki bwa oya baza ndaza okay je bibazo byanje si bwa bwana peti yangu ambajije okay amafaranga ya nyuma menshi wahawe n'umuhungu yaranga uwo muhungu yaguhaye yarinde ukuyemo jewe ntawe novuga yari umufana wanje oya ndisinavuga ngo ntawe novuga si yaranga yari umufana gusa yego yari umushera ivyo tumuranye imyaka igahe irarenga ibiri inyuma y'iyo imyaka ntabandi bahawe twakundana oya bajama gusa pana gukundana ngo shira ishusho yego yanga ikintu cyambere natanguye no guheba kera narabihebye sinibuka n'ingene nahebye kumenyesha amakuru ushaka hiti muri filme sinashaka yo hiti kubera ko filme yatanguye kuyikora kera utaratangura no kuyikora ntitwari tukuzi byari byaraze gufatisha ntivyari vyarasi natwe ko twaje tuja byo gukorera Imana reka twimana yaciduhamagara tuja kurapura Imana imbwira ati mu ingurapura nje ndarapura kandi n'ubu unye nje gituma ubu nasubiye kurapura ubu nasubiyeyo bariye ndabona okay ndakubaze baza uri ready I'm ready you are ready yeah for next question okay ni giki utaruzi kuri jewe wamenye uko dukundana sinenze kukaze mbayo ni none sikibazo bajiji ni hazego sinenze kukaze breve ndakaze mwene okay ariko ni ntukaze mu buryo bwo kubonera umuntu ya ukaze mu buryo bwo kunda ibintu biri ku murongo mwiza ushatse nibaza ko ibyo abagabo bose babisubuka bakora ko bametse gusa sinzi yuko woba ushobora kugangamira umuntu waruzi ibintu byaguma byoroshe birakomeye cyane okay koroka kibazo koroka kibazo ni kiki kimaze kugutangaza muri relation yacu ikimaze kuntangaza n'abantu nari nibaza ko bazodushikikira batadushikikiye nabo nibaza ko bazotwanka bace badukunda ico cyamaze guhera ikibazo ca nyuma kuri jewe wowe nibaza kuzo kusigaranya iki urafise inda abonasha chekira tauri uri enceinte koroka ntabwo ndi enceinte none ko inda yawe kamugenzi menga ari nini kandi bayibonye muri video jewe kuva kera noba narigeze kuba muto mukasi narize mba muto cyane gose naba barabonye udufoto kuva nkiri umwana nari munini mu nda ndi munini rero kuvuga ngo ndafise inda ariko mbe kubika abantu bose barimo kugira amayaje ku icyo kintu bakibavugako nibaza ko 95% barabavuga yuko bafise inda jamene ntandafise uwo mwene data uragize system na system turagira ngo shobora gutwara inda ariko kandi ntidushobora kwigira hataragera yuko tubere kurigwa n'abakozi b'Imana n'amategeko y'igihugu ariko munasengere nitwaheza ibikeneyo nzoce ntera
ntwari ndakunda kumva umubebe ya ndakumva umubebe w'amatama. Okay, twagiye. Wewe nta kibazo gisigara nje? Ayo! Message ya nyuma y'umu ex wawe ivuga gute? Wakirofa. Je ndi kirofa. Niko yapfuye. Yabwiye ati uri kirofa. Uri kirofa kweli. Ndi kirofa gute? Tu uri kirofa. Yachara block. Ariko aba ex bandi ndabakumbuye basi mushigikiro. Niyo nako twamaranye ibihe byiza. Mwabise ngo arakumbuye aba ex. Bika aba ex baje twamaranye ibihe byiza je nta aba ex nagize tabihe byiza twabanyimwo. Twaragiye muri eglise turasenga mushigikire ndiko ndagira mariage muranterere ngabaje nta mu ex n'umufise kiri mu Burundi. Bose n'abanyamerika. Mu mpinoti vraiment. Uri mu Burundi nawe arashonje. So yuko nanje ndite ndamu. So thank you. Genda tsikuye solution couple. Solution couple ni imwe mu couple reka nsigure kimwe couple n'abantu babiri bagiye hamwe ama solution ni inyishu y'ibibazo. Rero iyi couple yacu nibaze yuko ari solution y'ibibazo ku ma couple menshi. Nibaze yuko kandi tugomba kuba n'icitegererezo uko vyogenda kose. Abantu bamwe ntibazora batinya gufata ingingo, ntuzorutinya no kuresha umukobwa kumbure kubera ko gusumva ibintu kanaka, note bien agusumva izina ari hejuru ya mukumenyekana, ugacutinya kumubwira ko umukunda cyangwa gusumva n'ibindi kanaka ugaca wumva menga umutinya. Iyo ni solution. Ikindi naco ni solution kubera ko burya ndiko mvuga byo sindi orsije. Solution murakwiye gufatira ibintu byanyu kweri ku ijambo ry'Imana no kusengera amahorasyo yanyu no kutakundana n'umuntu kubera ko profit ufise ko profit umushakako. Nibaze ko arivyo byatumye dushobora gukundana n'uyu muntu umwe wese ni mwene data ni umusheri wanje ni umubebe wanje. Umwe wese kanda gufatira bawe babaza ko tinya ko gufatira gazi nganda gufata muri vite. Umwe wese yarafise ico aje guha uwundi muri horasi. Nari mfise ivyo mfise jewe ngomba kumuhuyu nawe yarasize agomba kumpa. Nta numwe yaraje guprofita uwundi, nta numwe ari nisaidie. N'umuntu yabwiye ngaranzunda amafaranga yarabahenze. Hari umuntu aravuga ngo uri umushugamana. Nta mafaranga ansumvya, nta nayo azonsumvya vuba ngira kubera aho tugiye kubana ngira sura tuyateranya. Ntako ntagize je nkishikirujumba nakoze ibintu byose bishoboka, ikiyede ikiboyi turabitswe no gutsikiboyi n'ikinyezamu nakoze n'igitayeri. Urumva nta mafaranga yonsumvya. Ikindi naco ni solution kubera ko ibindi reka tuzogiye mu kiganiro kiza. Ariko kandi ndabifuje kurangiza umwaka neza no kugira ibihe byiza bya Noel. Yesu yaraje guys, nyimba yarapfuye nuko yavutse. Sinemeze njana kujana ko yavutse le 25 jewe, ariko gusa ndemetse ko yavutse. Sinzi tariki yavukiyeko, ariko ko hariho umukoneseri yavuze ati yavutse le 25. Reka dufate nyine yo le 25, ariko nyimba hari n'ubundi yovuga ati feta le 28 ntaje. Icyo twizera nuko yaravutse yarabayeho. So mubane mugira ibihe byiza aho muri mu miryango yanyu. Jewe n'umufasha wanje turabakunda kandi turazi ko mudukunda namwe tunanyishimiye cyane kwa mudukunda. Ariko kandi nagomba kubwira babandi bibaza ko tubanka no kuri nta muntu. Numwe twanka neme kuba tuvuze nabi turabakunda turabizi ko ari entertainment kumburashe kumvuga nabi kugira ufungure. Ngira ko ndamutse abantu nkamisha bakuru usanzwe nkunda hariya ba Atesdan abantu ba Isaac hariya ba Idiso abantu nk'abandi bose abantu bose boba barigeze kumva yuko bavuze akantu bibaza kumbure ngo bagombye kumva baza n'ukuri sinigeze mbabara kandi n'abasengera n'aba brother banje nibaze kari bon hama umushiri wanje babwire. Nandi icyo norenza ko nuko kino bikana cyangwa n'indi video tuzoza turazikora z'ibibazo tubazanya ibibazo ariko tuzoza turabazanya ibijanye na couple yacu kuko turi solution couple. N'ibibazo biri mu yandi makupe wowe utugira commentaire kavuga ati Fanny mbari ziki cyangwa tinana mbari ziki. Ariko jewe tugire gutya abantu bari muri team yanje tuzobaza Fanny muze kuvuga ati jewe ndi team Norasque, okay? Je ndi team Norasque, muri nawe abari team Fanny
team Fanny sawa team Fanny mumbwire tuzomubaza Norasque hama team Norasque mumbwire tuzobaza Fanny nivyo ashika kula biwanje tuzogira na group washima oya ahubwo twebwe kandi twe tuzobasumba oya team Norasque team iwanje tumusumbye kwibazo byinshi tuzomubaza kandi rero tuzonagira kenyene so merci beaucoup turabakunda ciao ciao thank you ndabona shahu ndabona thank you bye